ni ukuvuga rero henshi cyane mu isi bagiye bazimanganya iryo dini, aho badashoboye rero kurizimanganya bakaca bahindura urutonde rwa mpwemu yera, bakaca bazana urundi rutonde rwabo rusa n'urwa mpwemu yera ariko atari byo. Abakristo bakaca bakomeza mu bintu novuga ngo mu bintu bya culture, mu bintu bagasigara ari abo gusoma Bibiliya gusa, ari abo gusoma ibyanditswe byera kandi barahinduriwe. Ubwa mbere Satani ngafise ubushobozi bwo gushushanya ibintu by'Imana ku buryo utari n'ubushobozi bw'Imana ukigira ngo ni Imana. Rero abantu bakaca baguma mu rutonde rw'amadini rw'iryo shengero bibwira ngo turacari kumwe n'Imana ariko batari kumwe n'Imana. Ni nabyo yagiriye Abisirayeli gushika uno munsi, bazi yuko bari kumwe n'Imana, barataye Imana batabizi, nayo irabata gushika zino saha. Umuvugisha w'ikinyoma arakubwira ngo Abisirayeli ngo ni ihanga ryera. Ibyo byose tuzobishikiriza, kandi barakomeje mu byo gusenga, mu byo kuririmba ibigira cumi n'ibindi, imico n'imigenzo y'idini, barasoma Bibiliya ariko ntibabitahura biteranye n'akenge ka Satani na wa muvuma Imana yabavuma, bituma noneho babinyoberwa za cyane. Mwami Yesu, turagushimiye ko wemeye kuza kuducura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Ashimwe Yesu Kristo, ahimbazwe. Ndongeye kubatasha mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Uyu muri mwumva ni mwene so wo mu ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo ryinjirira mu masengero ya Pentekote. Ngira ino mvugo mwaramaze kuyimenya, sinirirwa ndasubiramwo. Umuntu yo kumva ko ari nshasha kuri we, iyo genda mu biganiro akabiraba neza, cyangwa bo barashoboye kubikura ku shene bakabihanahana, kandi mukwiye kubihanahana bigenewe abarundi bose, abamaze kwakira agakiza n'abatarakakira. Rero turaherukana turiko turavuga iby'ubwenge Daniyeli yeretswe ko umwami w'abami Yesu Kristo yabiduhishuriye, kandi atari twebwe gusa, kandi afise n'abandi hirya no hino mu gihugu ariko arahishurira ibintu bihambaye, arabajana akabahishurira. Rero ubwo bwenge Daniyeli yeretswe buzogeseza abera, ibyo tuzobigarukako, tuzogenda tuvyerekana, ariko dushaka tuvuge ku mugeni kugira ngo yikebuke asenge, uwakiriye agakiza n'utarakira agakiza bimutere gushira umutima ku bwenge kugira ngo yumve nyamba atari mw'ivyo biremwa azohindukirira Imana, nguko niko biri. Ariko ikimenyetso cy'ivyo biremwa rero ntivyigera vy'Imana, naho womanura umuriro bakawubona. Ivyo nagenda habwa akarorero, tuzobishikamwo ku gihe cyavyo kigeze. Bo bakomeza inzira yo kugabitanya, kuko n'ibindi biremwa, kuko aba ari idayimoni, muvyumve neza, ryaje mu ubwo buryo naho tutarabishikamo, rikambara umubiri w'umuntu, rikagira imibereho y'umuntu, n'ubwenge bukomeye Satani ariko arakoresha, rikinjira muri korale, mu ntebe zose z'abakozi b'Imana. Reka ibyo turaza kubishikako. Rero ubwo bwenge bwinshi bukomeye n'amahere ahambaye n'ubwitonzi bwinshi ntangere, n'ubukerebutsi bwinshi cyane, hamwe no kwitwaza Bibiliya, no kwitwaza ijambo ry'Imana, bagenda baravuga Kristo, nivyo bibaha ishusho nk'iy'umukozi
y'umukozi w'Imana, bikabaha ishusho nk'iyi ntumwa y'umwami Yesu Kristo, bikaca bitera kiremwa muntu kwiyumvira ngo n'abakozi b'Imana ariko ari abakozi ba Antikristo. ngo aricyo gituma Yesu Kristo avuze arya amajambo yanditse muri Matayo 7 ku murongo wa 15 haravuga ngo mwirinde abigira abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Ibi rero tuzobivuga impamvu Yesu Kristo yariko arabibwira Abisirayeli, ariko abibwira Abisirayeli kuko ngo haci handikwa ngo ibyabaye ku Bisirayeli bitubera akarorero. Ibyo byabaye ku Bisirayeli rero byo tubera akarorero ni ikindi kigwa kirekire tuzokigarukako mu mwanya wabyo. Reka dutere tugana kugira mwumve iby'ibi biremwa byasutswe mu isi, byambaye imibiri y'abantu atari abantu, bifise imibereho nk'iy'abantu, n'imico n'imigenzo nk'iy'abantu ariko atari kiremwa muntu. Basutse mu isi bitwaje ishusho y'ubwitonzi ngo n'ubwenge n'ubukerebutsi n'amayeri ahambaye, bashinga amadini bitwaje Bibiliya bavuga Yesu Kristo. Kiremwa muntu rero aca bakondorera inyuma yibwira ngo n'abakozi b'Imana. Benshi baza kubona ko ari kinyoma ko batari abakozi b'Imana iyo bamaze kuva mu mubiri batagishoboye kugaruka ngo bumvire ukuri. Uko gushinga rero amadini menshi atandukanye mu buryo bw'ubwenge kwari kugira ngo bagwanye ubukristo, bagwanye abakristo, kandi ngo babihereye kera. Rero barayobeje abantu benshi biyumvira ngo ni abakristo ariko atari abakristo, kandi bamaze kuva mu mubiri arabihakana. Barabona ko bahenzwe, ba bantu batari abakozi b'Imana. Rero nawe utumviye uzopfira mu bihendo bya Antikristo, upfire mu bihendo by'abavugishwa b'ikinyoma. Ariko ibi aba Yesu Kristo by'ukuri, aho bari mu madini yose, aho binjiriye hose, ari kiremwa muntu atari umwe mw'ibyo biremwa, bazokumva ukuri. Rero mu kuza gushinga ayo madini bari bagamije ngo kuyobya idini Yesu Kristo yashinze. Aha rero ubwenge bw'abantu buciye bupararangana, kuko mwabwiwe ngo Yesu Kristo ngo yaraje arigisha ngaca arigira ngo nta dini yigeze ashinga. Ibi nagiye nkurikirana abagiye babyigisha, ego nabo mu byo bagiye bavuga nk'ikinyoma nibahindukira bakihana bazoharigwa, kuko ngo hariho abantu bagiye barasoma Bibiliya kenshi bakaca batora bakagerageza kwegeranya nk'icyo twovuga ngo conclusion, bakihweza ibyavuzwe muri Bibiliya, bakihweza n'ibiriko biraba, bikarangira bavuze ibintu. Ibyo bintu rero bavuze bikaca bisa nk'ubuhanuzi, kandi atari ubuhanuzi, ari ibyiyumvirwa by'abantu. Umwami Yesu Kristo yashize asinze idini, iryo dini tuzoriraba, kuko si ibyiyumviro byanje, si ibyiyumviro by'umwana w'umuntu, cyangwa ngo ni ka kenge ka Satani. Byose muzoba mubitahura neza, tuzogenda gake gake byose mubyumve. Ni ukuvuga rero aho biriya byose twari ko turavuga, aho twari ko tuvuga ku madini atari ay'abaporoti, abandi nabo ngo protesta, murazi iyo byavutse biva abaprotesta. Ibyo byose tuzobiraba. Aho twari ko rero tuvuga ku yandi madini atari ay'abaporoti, atari ay'abaprotesta, atari ay'abaprotestante, nk'uko
nk'uko bivugwa mu iyoboka rero mana ry'abaprotestanti. Tuzoraba ingene bino biremwa byaje mu ishusho y'intumwa za Yesu Kristo, mu bwenge nyene bwinshi nka babandi ba mbere twavuga, mu bwenge bwinshi buhambaye n'amayeri akomeye no mu bwitonzi bwinshi cyane bishinga amadini hirya no hino mu isi. Nk'uko twabivuze, mu isi rishushanijwe neza na rya dini twababwira Yesu Kristo yashinga. Iryo dini rero, iryo dini rishingiye ku miyoborere. Tuzoyiraba neza iryo dini rya Yesu Kristo. Rero bice biza bishinga idini. Iryo dini rero riza rifise ishusho nk'iya mpwemu yera, bashinga rero kugira ngo bayashinze mu ntumbero ngo kugira ngo bayobye kiremwa muntu ntashobore gutahura, bitwaje rero bwa bwenge bwabo n'ubushobozi bwabo, bikaca bituma bagaragara nk'uko twabivuze nk'abakozi b'Imana. Ayo madini rero ari hirya no hino mu isi, abantu barayayobotse bayirimwo. Ico gitero rero c'iryo dini kimaze igihe kirekire kandi gikora mu bushobozi no mu mayeri akomeye n'ubwenge buhambaye no mu bwitonzi bwinshi cyane, ngarico cyo bituma abantu uwo twita kiremwa muntu abakurikira yibwira ko ariko ajyanwa mu ijuru kandi ariko arajyanwa muri Gehinomu. Ico gitero rero kiriho kandi n'ubu kirabandanya kugira ngo basenyure iryo dini rya Yesu Kristo, kugira ngo bazimize, bagwanye, barikomvomvore. Kandi henshi kubera abantu batagiye barumvira, hari aho babishyitseko, hari aho bayafuta rwose, mu za Amerika, muri Aziya, muri Australia na Europe, na henshi cyane bagiye barafuta rino dini. Ngo aho badashobore rero kurizimanganya burundu, baca bazana urutonde, tuzovuga ingene binjiye n'ikungene bashitse bakicaramwo bakabamwo, bakaca bahindura ubwo urutonde rwa mpwemu yera rwazanywe na mpwemu yera, bashushanije ku rutonde rw'uwabo, ugasanga neza na neza n'amadini yabo kandi asa neza na neza nk'amadini ariko arayobora abajana mu ijuru. Ariko hariho itandukaniro Yesu Kristo yari ariduhaye kugira ngo abantu bayavemo, bahunge, bakurikire idini rya Yesu Kristo. Iryo naryo tuzoza turivuga. Ni ukuvuga rero henshi cyane mu isi bagiye bazimanganya iryo dini, aho badashoboye rero kurizimanganya, bakaca bahindura urutonde rwa mpwemu yera, bakaca bazana urundi rutonde rwabo rusa n'urwa mpwemu yera ariko atari byo. Abakristo bakaca bakomeza mu bintu novuga ngo mu bintu bya culture, mu bintu bagasigara ari abo gusoma Bibiliya gusa, ari abo gusoma ibyanditswe byera, kandi barahinduriwe. Ubwa mbere Satani ngafise ubushobozi bwo gushushanya ibintu by'Imana ku buryo utarimo ubushobozi bw'Imana ukigira ngo ni Imana. Rero abantu bakaca baguma mu rutonde rw'amadini rw'iryo shengero, bibwira ngo turacari kumwe n'Imana ariko batari kumwe n'Imana. Ni nabyo yagiriye Abisirayeli gushika uno munsi, bazi yuko bari kumwe n'Imana, barataye Imana batabizi, nayo irabata gushika zino saha. Umuvugishwa w'ikinyoma arakubwira ngo Abisirayeli ngo ni ihanga ryera. Ibyo byose tuzobishikiriza, kandi barakomeje mu byo gusenga, mu byo kuririmba, ibigira cumi n'ibindi, imico n'imigenzo y'idini,
barasoma bibiliya ariko ntibabitahura biteranye n'akenge ka satani na wa muvuma imana yabavuma bituma noneho babinyoberwa za cyane. Rero satani afise ububasha kandi bazohaguruka ngo basenge ngo kugira ngo Kristo aze ngo abitabe, ngo si Kristo azitaba, hazitaba antikristo. Bo bazibwira yuko ari Kristo bahamagaye ariko Kristo baramwihakanye kuko bino biremwa byari byashoboye kubazibira baranka kumva. Iki n'ikindi cigwa ciharije, reka ibi tubirengane. Rero nibasenga hazitaba antikristo, si Kristo azogira azitaba, ariko bazobashitsaho kumenya kwa kuri, ngo rya jambo Yesu Kristo yababwira ngo muzohabwa ukuri kandi uko kuri kuzobaha kwidegembya. Bakaca bamubwira ati twebwe ntitwigeze kujakarira umuntu n'umwe. Rero kuno kuri ibi byose tuzobihishura n'ikindi cigwa cyihariye. Zino ntumwa rero za satani aribyo bya biremwa byambaye imibiri y'abantu, bafise imico n'imigenzo nk'iya kiremwa muntu, bafise n'imibereho nk'iya kiremwa muntu. Bino biremwa rero byagiye bisenyura iryo dini bakoresheje ubwenge n'amayeri ahambaye. Abaho batashoboye rero kurisenyura baca bahindura urutonde rwa mpwemu yera bagashinga urutonde rwabo, kandi uzokumva urwo rutonde ingene rumeze. Abantu bagasigara bayoborwa n'urutonde rwa antikristo, ariko bibwira ko bari kumwe n'Imana, ko bariko barayoborwa na mpwemu yera. Ibyo rero tuzobiraba bayoborwa n'urwo rutonde rw'ivyo biremwa ruba rusa neza n'urutonde rwa mpwemu yera. Ibyo tuzobiraba. Igihe rero kirageze nk'uko twabivuze kugira ngo ukuri kumenyekane. Twabonye ingene ivyo biremwa vyaje bigashinga amadini menshi atandukanye asa neza n'iryo dini, kandi mw'ayo madini rero reka dutangure tuvuga kenge kuko ingene bahindura urutonde rwa mpwemu yera. Mw'ayo madini reka tureke ko ayo madini tuvuge ingene binjiye mu ishengero kugira ngo bashobore kurisambura nk'ahandi hose nk'uko babikoze mu bindi bihugu byose, ariko mu Burundi nabyo nubwo bashitse kwingene byagenze barahinduye, bagize corruption, bakoze barakoromfye abantu basigara mu bintu by'ivugishwa. Tuzobitandukanya neza, tuvyerekane neza, bibwira ngo ni Imana ibavugisha. Mboneraho kubwira abantu bavuze ngo ingabire n'agakiza ngo biratandukanye. Benshi mwarabifashe kandi mubiganira mu mutima, ariko ico ni kinyoma kizoza kunyomozwa n'ibi turi kumwe. Ingabire n'agakiza ntaho bitandukanye. Urihangana we pasiteri, wowe mwungere wabivuze, wowe runaka wabivuze, urihangana kuko nzovuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko nawe wabivuze uko uzoce wipfukamira uvuga ati Imana ngiriye ikigongwe, nakoresheje ubwenge bwanje mu bintu vyanje. Rero ingabire n'agakiza ntibitandukanye na gato, tuzoza turabiraba. Ivyo biremwa rero kubera bifite ububasha bakorera mu mahera akomeye, amahera ahambaye, reka rero tuvuga ingene binjiye. Ntituravuga ingene byashitse ngaha mw'isi, niho muzogenda mubitahura hose. Rero bamaze kwinjira mu bwenge buhambaye bukomeye, byaciye bishika mu ntebe. Ibi tuvuga bino biremwa
bugingo ino saa tuvugana bamaze igihe bicaye mu ntebe z'abungere, byicaye mu ntebe z'abapasitori, byicaye mu ntebe z'abavugabutumwa. Abandi twaravuze ko bagaragara nk'abakristo. Satani yabashize mu madomene yose kugira ngo abashe gufata neza kiremwa muntu ataco yinona yibwira ngo ndiko ndayoborwa njyanwa mu ijuru. Mu makohare n'abayobozi n'abarongozi, mu ntuzeya n'ibirongozi by'amakorare n'ibirongozi by'ivyumba by'amasengesho, aha hose ni ukugira ngo bakure mu bukristo, bakure mu rutonde rwa mpwemu yera, bazane urutonde rwabo, kandi urutonde rwabo rusa nk'urwa mpwemu yera. Rero byagiye kuzazanira ngo abantu benshi baca babona abantu bavugishwa, bakabona n'ingeso zabo bakabona ntizihwanye n'ibibavamo, bakaca bavuga bati turabitoye. Ubwenge bw'umwana w'umuntu buca butira conclusion ngo agakiza, ingabire n'agakiza biratandukanye, ariko ari akenge ka Satani. Nuko rero kungene bimeze bino biremwa, twabonye yuko bafise ububasha nk'uko Daniyeli yavyeretswe, nk'uko Yohana yavyeretswe. Rero ububasha bwabo ni ubuhe? Ubwenge bwabo n'amayeri yabo ni ayahe? Bafise amayeri kandi n'ububasha, barazana bakabatiza nk'umuntu agasigara avuga mu ndimi nka kurya kwa mpwemu yera. Rero bamaze, tuzovuga n'impamvu basutse ibihumanya mu isi kugira ngo bashobore kwinjira mu ishengero. Ibyo tubiciye ku masonga, barasutse ibinyobwa byinshi mu isi, barasuka ibintu byo kurya mu isi, barasuka ibyo kwambara mu isi. Abantu abakristo baca babigwamwo, barabirya, barabinywa, baravyambara. Arico ca gikombe ngo Yohana yerekwa umugore yicaye ku gikoko afise igikombe kirimwo ibihumanya cy'izahabu, kirimwo icyuzuye ibihumanya isi. Kijya gikombe rero kirafise ubusobanuro, tuzobivuga neza tugishitseko. Ngo kurya cerekanywa ari inzahabu, ni ukuvuga ngo izahabu ni ikintu ciza, ukirebye mu jisho kiryohera ijisho. Rero ngo bisobanura iki? Ngo ni ibintu bizosukwa mu isi, abantu bakabona ko ari byiza kandi birimwo amayeri ya Satani, ari bihumanya, ari bizotuma batabona ubugingo, bakaca bagira iki? Babijamwo, bakabikoresha, bakabyambara, bakabinwa n'ibirebire. Ibyo nitwahashika tuzobivuga ukwabyo. Rero ibi yasutse mbere yuko yinjira muri iri shengero rya Yesu Kristo, kugira ngo azimye mpwemu yera, ashire mu rutonde rwiwe kugira hashobore kuhashika. Batanguye kubisuka, kandi ibi Yesu ngo yagiye arabyereka abatwitangiye imbere, ariko abantu ntibabishira ku mutima ngo basenge. Bimaze gushika baca batangura kurya no kunywa, impwemu yera arabavamwo, aragenda. Abari bafise amaso abona yo mu buryo bw'impwemu abavamwo. Hanyuma bamaze kubona ko babikoze, bino biremwa rero byari bihari bica biraza birinjira mu isengero, barabibatiza, ntibabibona. Ariko ngo ntuze ya wewe baraje kugira babatize, aca arababwira ngo niki kibateye guhunga uburake, mwabana b'inzoka mwe, niki kibateye guhunga uburake buzoza. Harya n'andi majambo akomeye, Yohana harya n'ivyanditswe ntiyigeze ababatiza, yababwiye ngo mwame ivyamwa bikwiranye no kwihana. We yarafise amaso abona, nico gituma yahanuwe ko ibintu bikomeye ngo mu babyawe n'umuntu ntawe uzoruta Yohana. Imana idufashe. Rero musi uzosoma ibyo, reka tubirengane, tuzobigarukako. Rero baca barinjira mu ishengero, barababatiza, barinjira mu makohare, baraba abakristo. Aba rero nibo bashaka gutembagaza ishengero, ariko ntibikunda. Mu Rwanda bariko barabikora, no mu bihugu bitandukanye bariko barabikora, ariko ntabyo bazokora kuko igihe cyabo kirarangiye kugira ngo ukuri kuvugwe. Kurya
batanguriye mu nkota bica abakristo kugira ngo babihebe ibya kristo, bakabona biranse bakaca biyoberanya bagashinga amadini, inkota ikavaho kuko barabica, bakaca baravuga ati erega tubandanije tubica bazobona ko ari iby'ukuri kandi ntizobibakuramwo. Inda rero twiyoberanye, bariyoberanije baraza barashinga amadini. Rero bimaze kugenda uko, bamaze kwinjira mu ishengero ry'Imana, bamaze kwinjira baciye batangura gukora, kuko icyari gikingira ishengero cyari cyakuweho, kuko abaherezi benshi bo muri bo bari biyanduze, n'ubu byeretswe bakamuzibya ngo yavangiwe, n'ababyeretswe bakabazibya ngo bavangiwe. Nico gituma benshi cyane bagiye baridoga ngo ishengero ryarahindutse, ngo siko byari biri, ngo umusambanyi yarinjira ngo akaca afatwa, ngo wakoze icyaha ukaca ugaragara, ngo hari ukwera, ngo mu ishengero ngo hahonyorwa ibisigo, ngo urumva ngo ntibyihangana, ngo umuriro wacu bifata gatanu umuntu yari karasenga. ngo sinzi ingene byagenze, inzira byaciyemo ni ibyo binyobwa, ni ibyo byose mugenda murajya, niyo myambaro yanyu, kandi ati uko turabivuga tubica ku masonga, ntitubiko tubivuga tubyindika indani. Bamaze rero kwinjira mu rusengero muri bwa bwenge bukomeye, tubitandukanye neza ngaha ingene bimeze. Hari abo Satani yihishuriye bamukorera babizi neza, n'abandi yirekeye abakoresha mu bwenge bwiwe batamuzi nawe atabazi, kuko bamaze gushikanwa ngaha mu isi. Satani n'umunyamayeri bobo kugene bazanye akabahindurira ngaha ku isi, ntashobora kubaha akenge bose ngo bamutahure. Oyaye ngo kurya Imana ishobora kwigaragariza umuntu ikamukoresha abizi ko ari iriko iramukoresha, niko na Satani abikora. Kurya Imana ishobora gukoresha umuntu nawe nyene atabizi, niko na Satani abikora. Bobo bino biremwa ukuntu bifise buno bushobozi, hari bufise mu buryo bw'ubwenge Satani adashobora kugira iki guhishura akabakoresha mu buryo bwa kenge. Reka tubandanye rero bino biremwa bimaze gushika mu ishengero, bamwe baciye batanga umuhamagaro. Bamaze gutanga umuhamagaro, abakozi Imana kuko bamaze kunyagwa amaso abona, bakumva neza ko hari Imana yabiyeretse. Ibyo byose tuzobisigura, tuzobivuga neza. Ni naco gituma mwaya madine yandi ugiye ukamubwira ati mwene data, kwambara imeshi ni bibi, muzobona ubwami bw'Imana. Kwambara amaherena, kwitukuza, gusiga iminwa ni bibi. Aho napfa kumvishe na gato, kandi ari kiremwa muntu, kuko naho tutarashika neza guhishura ano mayeri y'ukungene bahindura urutonde rwa mpwemu yera bakinjiza urutonde rwa Antikristo. Reka tubanze tuvugemo gatoya, ariko reka tubanze twinjiremo neza ingene bashoye. Ibyo tuzobivuga hanyuma mu kindi gice gikurikira. Rero bamaze gutanga iyo mihamagaro, barinjira mu bikorwa by'Imana. Haciye igihe kirekire barinjiye, bicaye mu ntebe z'abungere, bicaye mu ntebe z'abadiyakoni, bicaye mu ntebe z'abapasitori, bicaye mu ntebe z'abavugabutumwa, n'abaririmbyi, bimwe n'ibisenzi, ibindi n'ibiririmbyi, kuko n'ibindi biremwa. Ntugire ngo ndiko ndacurika, n'ibiremwa byambaye imibiri y'abantu atari abantu. Rero aba bagiye bahabwa umuhamagaro na Satani abiyereka mu nshusho nk'iy'Imana, baronka n'ibimenyetso umenga ni Imana, kumva ariko arabinjiza mu mabango kugira ngo aze abakoreshe mu bundi bushobozi. Abo bantu rero tubabwira baravugishwa mu ndimi, barasengera abantu bagakira. Niwabona umuntu asenga umuntu agakira, uzosenga Imana, ntucyo uvuga ngo iki ni cya kiremwa. Imana iriko irabakora ku mutwe,
urumva ngaha ndahageze ndumva ko ubwenge bw'abantu bwatanguye gusigwa menga barushe mu mutwe. Ni ibintu by'ubwenge Satani ariko arakoresha. Ashaka yuko Yesu ashaka yuko mupfukame mwuzure ubundi bubasha, kandi ubwo bubasha buraje kuko Imana byose mu Burundi igiye kubigenza neza. Ni ukuvuga rero bino biremwa birakora ibitangaza, bifise n'ububasha rero bagusengeye uruzura ubundi bubasha buvuye kwa Satani bugasa nka mpwemu yera. Tuko tubavuga ingene bahindura urutonde rwa mpwemu yera hagasigara urutonde rwa Antikristo, abantu bavugishwa, abantu berekwa, abantu bavuga ibitangaza, ariko ari akenge kamwe Daniyeli yerekwa gakenge kiwe kazotuma iby'ubugunga byiwe birorana, azogeseza benshi ataco binona. Rero ishengero rikaca risigara rivugishwa na Satani, rikoreshwa ibitangaza na Satani. Ubwo rutonde rero bagiye bararuhindura, uhereye iryo shengero ryagiye rikomoka bararihindura, aho batashoboye kuhindura runo rutonde mu buryo ndababwiye, baca aho batashoboye bambe gusenya iryo shengero bakarifuta, baca binjira muri buno buryo ndababariye. Baravugishwa, baravuga mu ndimi, barerekwa, barakora ibitangaza. Ubu rero mu Burundi cyari kigezweho nibyo bashaka gushikako, ariko ngo umuntu yaragenze haragera igihe ngagwa ku simbo y'inuma. Uwo mugani rero uzobubaze. Rero bamaze gushikamwo bace bagenda bazimya mpwemu yera. Uwuvuze ukuri bari mu byicaro byose, mu mabango yose agize ishengero. Uwuvuze ukuri, uwishuri by'ukuri bavuga ngo ni kinyoma, kandi nibo bafise urutonde mu ntoke, baca bagukura mu bikorwa bakakwirukana ati genda, bakagukura mu burongozi. Harimo ababikora batabizi bo, kandi wewe weretswe iby'ukuri, haca haza uwundi akaza akerekwa ibindi kugira ngo rya yerekwa ryawe rifutwe, bikamera nka ca gihe ca Yeremiya yavugishwa ibi, abavugishwa b'inyona nabo bakaca bavugishwa ibi kugira ngo babandanye bayobya Abisirayeli bagume bizera iby'ikinyoma. Ariko ibyo Yesu Kristo aje kubitondeka. Wewe uri umunyakuri ukavuga ukuri, hanyuma impwemu y'ikinyoma ikaciza kuvuga yuko wewe wavuze ikinyoma. Rero Imana byose ije kubitondeka. Uko rero niko bashoboye kwinjira mu mabango yose agize iryo dini, iyo nzira ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga rero Imana idufashe cyane. Bamaze kwinjira mu mabango yose, niko rero baca babigenza, bakazinya mpwemu yera, bajya abantu bashoboye kuba bafise amaso abona, batashoboye kurya kuri bya bizira no kunywa kuri bya bizira. Imana yahaguruka rero ngo ibace ko baburira ishengero bino biremwa, nibyo bica bihaguruka bikabagwanya. Urazi ko bagwanije uhereye muri Europe ukageza hehe, bagiye bagwanya. Muzoze murumviriza ingene iryo shengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo ryagiye rizima mu bihugu aho batashoboye kurizimya. Baciye binjizamwo bino biremwa. Ni ubwenge bakoresha. Satani yinjizamwo bino biremwa, amaze kubyinjizamwo bica biragenda byicara ku ntebe z'abaherezi, byicara ku ntebe z'abapasitori, abungere, abavugabutumwa. Kandi n'ababinjije ni abantu b'Imana ubwabo, kuko bari bamaze kunyagwa amaso abona. N'abakiyasigaranye baza kubivuga bakaca babirukako. Imana idufashe cyane. None rero ikindi gice kigarukiye ngaha, tuza tubandanya mu kindi gice cyo dushikaho tuberekana neza ingene Yesu yagiye abavuga. Murumva ni hake twagiye turasoma muri Bibiliya, ariko tuza gushika aho dusoma muri Bibiliya niho ucugenda ubatahura. Hagera igihe tuvuga uburyo baza kugira ngo bashike
dushike ngaha mw'isi. Imana iduhane ukwera no kugororoka. Imana ibasuke ko mwe yo kumenya no gutahura. isi icyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. ku bari hanze y'igihugu tambutsa akamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abaheza.